Yes no musi rusaku uriko rurasirikira numva ngo Dani canke wo bita Hamza Mufarme ngo ariko arigarukira mu rugo ngo gusaba ikigongwe ngo kubera amahera y'umumama yavuye muri Saudiya nyene ngo yaheze. Naravyumvise ati waba baravanye ko akanoti kujya mama yavuye muri Saudiya kaheze ubu yoba yibana yaraje no gusaba ikigongwe kimwe. Oya kuva naho baravanye ntibari kumwe ariko ivyo zo gusaba ikigongwe ntaco ndabivuze ariko bamaze kuvana akanoti ko mama yavuye muri Arabia Saudite yasangwa akina muri Hero TV ndetse baramuzi bamaze kuvana ngo umunezero wari mwinshi kuri wewe. Nararyohewe cyane ntuzi ko yari umugabo wanje. Icyakunezereye ni iki mu majambo make ikintu basi wovuga ko yaragucuze utari ukironka cyari giki. Nacho ndabivuze ko ariko hari cyo warubuze ikintu waraba ujyanye novuga yuko yagutwaye umugabo muri ako kanya ukiraba nawe wavuga ati iki kintu vraiment arakindosha vraiment nico gituma yamuntwaye ni igiki gamamashe agafaranga ka Saudiya agahera niko katumye nyene nakuruta je nivyo nabona kasumbya kwa nta bwiza ndusha Nambere nta bwiza ndusha icyakabera araguze kuri jewe ntibari baberanye kabisa apana Nigiki cyane ngiki kikwemeza yuko batari babera. Ndabibona none gasha James imbyaro imwe nawe ujya akabafise imbyaro zitatu canke zinarenga. Yes bakunzi ba Star TV ndabaramukijaho muri hose amva mukagera abari mu gatondo reka tubifurize igitondo ciza abamaze gushika ku sahani reka tubifurize bon appétit abatarabironka nabo reka tubifurize barondere baronka abamaze gushika mu ijoro nabo reka tubifurize ijoro giza ni Mr. Recorder Mr. Meat Mr. Home Mr. Love in Town Mr. Ubeshi n'andi mazina menshi mwagiye muranyita bivanye n'ibigana ndabazana kuri Star TV 257 no musi namaze kwashika we have the best exclusive news Ndi kumwe n'umwigeme cyangwa ndamwita umumama muramuzi Dani from Ihuriro TV cyangwa Hamza Mufarme ari umwe mu bantu batumye iyo twita Mario ibaho kuri no munsi ni filme novuga iri hit mu gihugu cyacu Burundi kirakora neza cyane gose unuwo bari basanzwe bubakanye ariko umwigeme avuye muri Saudiya kwera kanoti ciwe aragasuka ku mugabo wiwe hama umugabo we aramutarigendera ariko amatwa dusumira amafaranga y'uwo mumama yavuye muri Arabia Saudite yaraheze arigira ariko ntituzi yuko yasuye kumurondera uno twamusanze mu kibanza sangwe adandarizamwo ibirato ndetse n'ibindi bitandukanye reka ndamuramutse nagize intro ndende kugira benshi bamenye ibyo tugira tuvuge bamenye ibyo tugira tuvugane ko bamwita mama Sheila umeze neza Nsanda shima akazi kagenda neza ego kandi kuvaho umugabo wagute yabonye mu Saudiya azanya kanoti amare yaravuye hariya muri Saudiya mengo acutagata Nahora ntagase urutagase kuvana na kera nari ntagase cyangwa agiye nyene ucutagata kubera bacironka abantu benshi bagwa kanoti batandukanye apana je nawa ntagase kubera ko bavuga ati iyo ufise umugabo akanoti kabahungu ntukajya cyane ariko utamufise muvanye ugasigara uri wenyene widegemvya akanoti nguronka ka pembeni ngo bari kenshi cyane oya barabesha nawe wigeze ujya kanoti Okay, mbere ko tuyaga byinshi bitandukanye ramutsa abakunzi ba Star TV ni muri yandero y'ikirundi nushobora gushikana ureke kuramukanya turaramukanya kandi duciye bugufi ramutsa abakunzi ba Star TV ko baradukurikirana amatumenye byinshi bitandukanye hari ibibazo byinshi za kumubaza bahagufi ya Star TV kugira ubironkera inyishu bashobora kubaramutsa ndabaramukije cyane Yes no musi rusaku uriko rurasirikira numva ngo Dani canke wo bita Hamza Mufarme ngo ariko arigarukira mu rugo ngo gusaba ikigongwe ngo kubera amahera y'umumama yavuye muri Saudiya nyene ngo yaheze. Nindaye kubwiye Nivyo numva tu byabaye ngombwa ko mfata rutema ibirenge canke rutemi tuvyite rutema ikirere wavyumvise kubera ko indege bayita rutema ikirere iyo umuntu agendesheje ibirenge tumwite rutema ibirenge nazo nobivuga ko naravyumvise ati waba baravanye ko akanoti kujya mama yavuye muri Saudiya kaheze ubu yoba yibana yaraje no gusaba ikigongora kimwe. Oya kuva naho baravanye ntibari kumwe ariko ivyo zo gusaba ikigongwe ntaco ndabivuze ariko bamaze kuvana akanoti ko mama yavuye muri Arabia Saudite yasangwa akina muri Hero TV ndetse baramuzi bamaze kuvana ngo umunezero wari mwinshi kuri wewe. Nararyohewe cyane ntuzi ko yari umugabo wanje. Icyakunezereye ni iki mu majambo make ikintu basi wovuga ko yaragucuze utari ukironka cyari giki. Nacho ndabivuze ko ariko hari cyo warubuze iriya busubuye
Nacho nabivuze kito ibyo ariko ku bantu bazi ubwenge cyangwa ku bantu badukurikirana ba mama baca bumva ico wari waho ni hatari. Ariko kuri uno munsi nibaza ubu mutari kumwe cyangwa atari kumwe n'uwo onye bivuga yuko yari yamugutwaye muri wewe ubayeho gute mubanye gute na Hamza Mfalme cyangwa tumwite Dani muri filme Mario mubanye gute mubanye gute tubayeho ngo twa dusanzwe tubaye rega twe tubayeho n'ubundi yego ubu aracitwa umugabo wawe kuvana bakiri kumwe n'ugiye mugore je namwitwa umugabo wanje sinigeze ngenda mu hantu ngo ndamusuzuguze ngo umugabo wanje ariko uko vyagenze kose umenga harimo agasuzuguro kuko utakigira ku wundi kwera azanye amasaudi ivyo birasanzwe gusa bimaze gushika ucumenye ukuntu uvyihangani birabaho kubera ntiyaba ari wowe wenyene ubibayeho mbega kugenda kwiwe akaja gukundana n'umwigeme yakora muri ivyo bihugu vy'abarabu wari umaze uri kushabishakia mubana warabona ariko aravugana nawe wari umaze kumufata vyari bimeze gute canke vyabaye giturumbuka uza gusanga yamaze kugenda utavyiteze utigeze ubibona mu gihe mwari mubana mu rugo oya je ntavyo nigeze mbona vyashise nyene giturumbuka mubana yarabikunyegeza umugore akamukunyegeza umuntu bavugana ati sheri shushu yego kumbe hari kuna mtu kwa anajenga nyumba kule anataka kubebe bwana yuko anajenga kule kwa anapitia kusimwe oya ntanzu yariko arubaka afise nayafise ujya mukobwa yavuye muri Arabia Saudite ntanzu afise yahe yarayifise n'akanoti kenshi uyiziye wewe oya ntanzu afise ariko ikintu waraba ujyanye uvuga yuko yagutwaye umugabo muri ako kanya ukiraba nawe wavuga ati iki kintu vraiment arakindosha vraiment nico gituma yamuntwaye ni igiki gama mashe agafaranga Saudiya agahera niko katumye nyene nakuruta je nivyo nabona kasumbya kwa nta bwiza ndusha Nambere nta bwiza ndusha icyakabera rukuze kuri jewe ntibari baberanye kabisa hapana nigiki cyane ngiki kikwemeza yuko batari babera ndabibona none gasha James imbyaro imwe nawe ujya akaba afise imbyaro zitatu canke zinarenga kandi ko ndamuraba ndabona akaguze kuri jewe bagiye aje rero Hamza avuye Karonde ndamaze kumubona kenshi awaraza no ngaho kazi wanje agahagarara ngo ngamubona yana ndamusa avugisha abahungu bari pembeni yanjye sigura yuko hagati yawe nawe hari urwango je ndamubona nk'umuntu sanzwe sindamushavura naki ni ibintu bisanzwe gusa ariko twibukanye yuko ushobora kuvyara umwana umwe akaboneka mugabo ujya vya abana bane yabavyaye nyine akubise bune ugasanga ufise umwana umwe mugabo ebana hari ubwo akubise bwinshi butafashe hapana je suko nari meze je wewe wakubise kamoya umwana caraboneka ego Yes ko biri kose uravyumva ivugiye ati uri afise abana bane unawe afise umwe bisigura yuko ngo waramurusha hobu bigiye kugenda gute Hamza uza gusaba imbabazi canke kuva bavanye nawe yarakubwiye yuko ategerezwa gusubira kubana nawe oya ngano banisamburiye ko nk'impende ntaco nakubwira ariko abakunzi bakurikirana Star TV ndazi baza kukwifuriza ko mwosubirana na Mfalme Hamza ivyo ndabizi cyane Bono yagukuye mu rugo aragutangura kabisa suko none twaranasinye twagize leta civile nta divorce turagiye ujya ariko nta leta civile bakoze nta divorce bisigura yuko ata leta civile ya kabiri yakoze iraba iba leta civile baho iri divorce nawe wamakacagira na leta civile kandi nanje ata divorce ndagira nayo wamuhaye ariko yagusaba n'ubundi ariko ya Jensi nari kumwemerera muri kino gihe novuga yuko utarubana na Hamza Mfalme ndetse no mutabana nta bandi bapapa baraza kugupropose aterega wewe barakuriye umugabo nta kuntu woza tukigira nyene yo ni beshi ni mvura nshangomeza kwihangana sinoca ndabiha wewe wakivuga ati je ntibishoboka je nzoguma ndi jewe nzoguma ndi mama sheyi yego sinta undi mwana zoza Hamza atagarutse yego okay kuri no munsi tugusanzana usanzwe ukorera udandaza ibirato kandi ndabona n'ibirato bizimvye kandi vyiza kandi bimeze fresh urifuza yuko banagushorera sometime kano gatayi kavuye he ubwo niyo bari umupapa yaje mu nyuma ya Mfalme akagukubita kanoti kugira ubandanye kwifashisha muri ibi nabiri oya kuvana je narakora amahera nayabise gusa kubera kujya kunani mfisinda urazi mfisinda ubwo mugwaragurika atari benshi baronka utugufu naciye magarika rero niyo aya mahera navyuye mu mahera nabise bisigura yuko umutahe wose uri ngaha ni wewe wenyene
Ego. Ariko acengangira horagira n'amapeti sometime umugore wanje regageze kugwego. Birashika. Birashika. Kandi urakurungikira n'abakiriya iyo bibaye ngombwa. Arashorera ahubwo ivy'umukobwa wiwe. Umukobwa musangiye akagushorera. Ivy'umukobwa wiwe Sheila. None mwamuvyara? Twaramuvyara. Acha gushorera kandi. Yaranshorera. Acha inoti kandi. Rero nshaka momba, ntashaka momba reka. Hama nabandi bakiriya bo hanze aho rakuzanira ati genda ushorera umugore wanje hariya twagize eta civil. Oya ntabaranzaniye. Abuze ikintu no kugira abakuzanira. Sindabizi igihe nishagira azobarungika. Uno munsi turazi ko abigeme bategerezwa gufuwa vyanka bikunde babatwaye abagabo babo. Byarakoroheye yuko wihangana ntufuhe ubishiremo inzigo. Hariho n'abakoresha uburozi kugira abagabo babo bagaruke. Kuri we wakoze iki? Oya je nta burozi nigeze nkoresha. Je ndasenga cyane nta birozi nokoresha. Icyo wakoresheje none ni giki? Amasengesho gusa. Kugira garuke. Namusengera. Amusengeye bavane nuwo nyene yari yazinya kanoti ko muri Saudi. Ubona ko yace bavane. Eje gusa narasenga cyane. Ngavuga ati mbwa wanje iyi nzira uciyemo siyo. Ndagusabye isambuke vraiment. Nyambe Imana inyumva. Nkorere. None we munyuma niwa muciye inyuma rero wagumye wimere fresh. Oya sindamuciye inyuma. Ariko nakubonye aha. Mbonye. Ajanye. Shey, ingonga. Sheila. Salama. Umeze neza. Bakumoyiro parabasha. Naba hariya kuri kamera rero bakubona. Naba hariya. Kandi yambaye isarubeti ye bana gigistar. Nawe ni umustar rero. Naba hariya papa hariya yambaye amadrede kwa papa hariya. Ingo rero. Bakubone. Nushaka ko bakubona? Uciurira kwera ubonye kamera? Yes, yuno umwana novuga yuko bibarukanye na Hamza Mfalme ko biri kose ubone bakibana yaragiye kubana n'uwundi mu mama avuye Saudi akwera kanoti sometime ujya Oya baravanye ndi bari kumwe baravanye mugabo bari bagiye kubana ngo kwera kanoti Amareya arega niko bayiteje amahera muri Saudi kweli ni wigaze wiyumvira ati nanje nta kuntu nosubira muri Saudi kugira ngo nshira mu papuro kugira ngo ndira kanoti kandi nigeze ngenda muri Saudi umva no kumbira ukiyumvira ati reka jenje muri Saudi nanje oya kandi menyereye kurondera nga mu Burundi wacu wewe washimye kurondera nga mu Burundi ntavyo kujabuka imbibi acha nivyanka nzogenda muhira namaze kwicungura nanzo barakura zondonderera eti yango ujya karo ayi uragiro bayibugari wewe ehefa baza rero ikibanza baza ikibanza mubaze papa ni sawa ugati papa ndakeneye umukati vuga no yes of course ni Mr. Recorder Star Boy ndi kumwe na mama Sheila tumushorere rero iyo umuntu akeneye ibirato ashobora kugutora gute ashobora kuronka gute ukorera amajahe na cyane cyane ko tubona isoko ya Kinama ni isoko nini cyane iyo umuntu aje mu isoko kugira hatore ushobora kuvuga ukuntu ashobora kugutora kugira bagushorere kuko tuba dufite abantu benshi babifuza uturato tw'abana kandi harimo n'amapapa nabonye amapapa ngaya anye birato byiza cyane by'abahungu n'utw'abana n'iby'abakobwa menga nabibonye birimo ngaho n'ibirato by'abakobwa udukamba mbiri two muhira two gusohoka twose mbona tuhari bisigura yuko nitwamuteza imbere tuzoba duteje imbere igihugu cyacu kuko niyatera imbere yagezotera imbere ahereza abandi ubuzi uko biri kose nibaze yuko ari project ufise nkiyo yo gukora ugatera imbere kugira ufashe abandi yego kandi siyo yonyene n'amaverni ndasiga arasiga n'amaverni babiba ndasiga baba sore rero mufise abasheri fata guca burafyonda ko baba sore rero mufise abasheri banyu bazane ngaha kwa mama Sheila ukura amajahe mu Kinama mu soko amajahe uzongerera dosanga mu Kinama ahantu badandariza ibirato yegeranye naho basigira amaverne abantu ibirato by'abigeme kwande kwa showbiz amande ya showbiz ndandaza amarori meza cyane niriro niho narikuye irori giza cyane rimeze fresh amande ya showbiz niko bamwita uzoca umubona umuniga yambaye amasheneti mu izosi n'amarori pembeni aya marori yose niho nayakuye amarori meza cyane kandi azimvye ni wa mushora bari byiza cyane nyuma yo kurangiza reka ndakwifurize gutera imbere uno mutahe wawe ntutware muri ya misore yo kuri Mercato hajya izoya mu magura ucihoma oya je namahera nohereza umuhungu ufise umwana niko ndaronderera jewe akajambo kagenda gatumbera ku mukunzi wawe kuko ndamwita umukunzi wawe kuko no mwagize ta civil so mu ex
n'umusheri wawe umugabo wawe muhe message rero ari hose ko ndazi ikiganiro aza kukiraba ari hose Imana ikomeze imundindira gusa kandi azagaruka kugaruka ho ni lazima atarutia kusosi yabonye nziza yatumye uno mwana aboneka atarudia tu we madame wari wamujanye urumva wewe rero akazi kakunaniye narondera umugabo we bavyaranye yarafise umugabo bavyaranye areke kwifuza umugabo wawe yabonye wamuhaye ikea ifresheri ziraba nyinshi kuri Hamza Mfamu acara muyobana kumwongerereza ariko yatanguye kugira Madrid muvanye Hapana. Bisigura yuko akanoti ko gushira kwa Madrid yatanguye karonka muvanye. Hapana kuvana na kera Madrid yarashira kabisa. Ariko je nibaza ko natango wengira niho ari wari ukimumenya. Oya je ndamuzi kuva kera. Yarashira ya Madrid. Bisigura yuko atakintu yamwungukiye avuye wawe. Bijya gusa yabaye bwongereza gire ibirenze kubera ibihe bibindi rega. Ubwo urumva yuko akanoti nyene karaduze. Umeze sikwejo ubumeze. Hajura mubona kumva mapeti cyo kumpasi. Icokumpa. Acha usuto estarbo. Nubivuga none umubonye. Katebaga. Ico kumpasi. Oya jije sindi ndakubigiye kubivuga. None se umugabo wanje sindi ndareba kuvuga. Ukubisa ameza ngaya ta. Bindi yashashe. Haheze amasanga. Mwari kumwe. Mwari kumbaza ati haheze amasanga. Ntumbaze waheze. Ye baba we. Kumbana kujaga busubu y'ikirasi. Zani byiwawe byo si ubivutse kazi mazanje ndabivutse. Abwenda kubaza amasaha. Okay, uko biri kose bakonzi ba Star TV muko muradukurikirana ushigikirane muri gwa rukundo ndamusanze hadandariza ibirato si ikiganiro gusa narinje gukora narinje kugira tushore no kumufasha promotion na cyane cyane kanu kazisanzwe akora ibirato tumufashe mu kugura bine birato vyo kugira abandanye gutera imbere nawe ene tumwifurize yuko ujya mugabo yogaruka nyene Hamza Mfarume nyene basubire kubana sivyo none nuko nyene mugire none kumukunda asanzwe abizi ndavuga kandi arabizi kumukunda kandi wamupfiri narapfuye warapfuye naho hoze ikintu ushobora ariko kumenga uri kurisabira bagaruka kumenga uri kurisabira aho Giamini none yari yagiye ubundi yerega twari turi kumwe agiye yaguma ponyo kazi wawe basi umugabo ni iki umugabo nujya gusumira amenya aho ujyana yaguma gusumira akakurira inzu none nje ndamwitwa gute n'ubundi twari turi kumwe ko yakora vyiza yaragiye ahandi mugaguma kurihira wewe ariko ngo aho yaba amato nsumira ngo baramurihira nawe akacaza kurihira wewe ivyo navyonzi ivyo navyonzi shimire kandi Imana iguhezagire utera imbere yari Star Boy kuri mikoza Star TV mu gusozera abakonzi ba Star TV sozera agasunika rugi amace tugenda mu bundi buzi ndabasezeye cyane abakunzi ba Star Boy mudukurikirane mwongera mundushirako nakaka abakunzi ba Star TV mwateramanye nanje nahejeje ikiganiro rega isigaye nahanyu gukora partage kugira mubandanye kudushigikira muri gwa rukundo na wa mutima mwiza Imana bahezagire cyane michense basi ipache simu yangu bana simu yangu hii Golden Paint nimwe mu mahinguriro akorera hano mu Burundi n'ihinguriro rihingura amarangi atandukanye y'ubwoko bwose muri ayo marangi ushobora gusangamwo Wallmaster nimwe mu marangi ameze neza cyane ashobora kumara ikiringo cy'imyaka 10 utarahindura iryo rangi akabaho na Wedagwa imwe mu marangi ashobora kurinda imbeho ndetse n'imvura ushobora kuronka n'izindi zose wifuza Golden Paint dukorera hano mu gisagara cha Bujumbura muri quartier Industriel Avenue Boulevard Mercure Ndadaye à côté de station Mogas akabijare ushobora kugira komande y'amarangi yose wifuza ugatanga n'umunsi wifuza ko iyo komande kwigushikirako ikagushikira mu kanya gato cyane wowe ufise ikibazo duhamagare kuri 69 ubusa 38 cyanye 75 amajana 980 amajana 822 cyangwa katurondera 79 amajana 434 amajana 398 cyangwa mukadusanga aho dusanzwe dukorera muri quartier Industriel Avenue Boulevard Mercure Ndadaye à côté de station Mogas ugira ushike gato
kuri Brarudi uva kuri lycée Dilac Tanganyika. Golden Paint turabambira.